nimba ushaka ko Imana iguha ibyo bisaba tanga urutange. Cinzira yo gutanga ntanga illustration, umuntu afise ikiganza cuguruye Imana iratembera ishaka ahantu yoshira ikabura kuko ikiganza cyawe kirugaye. Ugurura ikiganza, hezagira abandi, reka urutange, Imana ironka hishira. Hariho umurongo wo mu Musiguzi 11 ku murongo wa mbere havuga ngo terera ibyo kurya byawe ku mazi. Nararavye mu version yose atandukanye, mu Cyongereza bavuga ngo throw your bread on the surface of the water because you will find it again after many days. Terera umukate wawe ku mazi. Fata illustration muje kwitanganyika, mwaguze umukate kwa kapa, kera haraho twita kwa kapa, kwa select cyangwa ahantu ukunda kugura umukate mwiza baguette. Ugure neza umukate uco ugenda kwitanganyika terereye. Bibiri tubwira neza ngo uwo mukate mu Kirundi bavuze byo kurya, uwo mutsima utereye ku mazi ngo uzokongera kuwubona heza iminsi myinshi. Muri bazi umukate uterewe kwitanganyika, processus ngo harahiteba bikamara iminsi myinshi mugabo ngo uzokongera kubibona. Uko ni kwijambo ry'Imana rivuga. Ushaka kubona ibintu, ushaka kuronka ibintu, uratanga. Mwari muzi Yesu igituma no munsi imiliyardi zibiri z'abantu n'ibihumbi miliyoni amajana 600 bazinduka igitondo cyose bamudogiriza amaboko, bamutazira. Isi yose uyu munsi hadukoranye hano ahi Bujumbura ni Burundi no muri Kongo ni Buraya no muri Amerika no muri Oceani bariko baramutazira. Muzi uko vyagenze, yemeye gupfa, yemeye gutanga, yemeye kurekura, aca abaserebre ku isi yose. Yimultiplier mu kwitanga. Ushaka kuba multiplier mu biharuro by'Imana, rekura.